Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese abakunzi b'ibiyago vyacu uko mwama mudukurikirana mwese. Ndabahaye n'ikaze kandi muri kino kiganiro kugira ngo dushobore kumva bimwe n'ibindi umutumire wa canke se umuhinyanyuzi turi kumwe ahora tuyagira biriko biravugwa muri USA kuri USA hamwe na Iran. Reka manda mwakiremereye kumvuga vyinshi kugira ngo abanze baramutse hama ibindi ndabivuga mu nyuma. Karibu cane. Ego murakoze nanye ndabaramukije nongera ndamutsa abadukurikira bose ku biganiro vya BF4 plus n'ibindi. Murakoze kuturamukiriza ariko badukurikirana je nabahaye n'ikaze banashimye. Ibifata gatobe rero bicare kuko mwavyumvise neza ko ari umuhinyanyuzi umwe ahora tubwira uko biba vyifashe uko biko biraregenda. Navuga ko ari mu bihugu by'Uburayi. Ni ibihugu vy'abarabu plutôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Uyu munsi rero turifuza kumenya ingene vyifashe ku mirongo rugamba bigeze he bimeze gute. Ego cyane murakoze uyu munsi baracahanganye n'ubu murantunga entretaille ntirimeze neza kuko akagripe baracahanganye n'ubu nta itegeko ryo kurasa bavuga ko rishobora kuba ryaratanzwe mugabo bakarekera basoda kugira ngo bazomenye igihe bari bushirire mu ngiro ariko ntibiri officiel canke ngo bibe ari biri ku mugaragaro. Hanyuma rero baracahanganye n'ubu Amerika iracari ku mirongo y'urugamba na Irani baciteze icyo Amerika ishobora gukora kugira ngo bivune ariko hamwe aho twababwiye ko bafise bose imikino igomba gusa aho bigeze no musi biganiro nivyo biriko biravugwa cyane mu gihugu ca Oman aho Amerika yahamagariye Iran mu biganiro kandi abantu bamwe babona ko yabaye bimwe bita vedo faiblesse canke kugaragaza intege nke. Amerika yo bagize intege nke muga Amerika ari ku intege nke zayo izikamufra kugira ngo umenye ivyo ari byo bice bisa nkaho Amerika kurasa muri Iran cyo kintu ca mbere ishize imbere kuko ibona ingaruka mbi bishobora kuzana ariko kandi ibintu Amerika iguhamagara mu biganiro yashobora kugira n'amayeri kugira ngo banze wijajare hanyuma ikurase mu gihe utavyiteguriye. Rero Donald Trump abana kuvanza ashikiriza amajambo yiwe haba ku mbuga ziwe canke haba mu bamenyesha makuru aho avuga ko ibiganiro ngo vyifashe neza ngo biri ku nzira nziza mugabo akavuga ngo hamwe Iran ngo itokwemera ngo ibiganiro ngo ikintu kivuyemo ciza mu vya Amerika yasavye ko ngo Amerika ishobora ngo gukorera karambara igihugu ca Iran. Ivyo avuga ati hazoba ikintu bita catastrophique muri Iran. Ayo kuri amajambo rero Iran ayishishikara kuvuga ko ibiganiro ari sawa mugabo ikavuga ati kuvyerekeye amamisiri yacu balistike kuyagabanya ntibikunda. Ivyo dushobora kuyaga gusa ni vyerekeye programme nucléaire twe kandi tubategeza kutwemera kuyibandanya mugabo ikaba civile ntibe yayindi yo kurigwanisha ruhanyanganda. Ariko Amerika yo yavuze ati no nibayihagarike yose kuko ngo bihenze bakayireka bandanya Iran. Murazi ko Amerika na cyane Trump akunda kuva mu masezerano ari umuntu ari atagira ahantu hagaze ngo hagume ati rero muri ico gihe Iran yo kibandanya programme igaca isimbira ku bintu by'ibigwanisha. Muri ico gihe Amerika ivuga ati niyo programme nikeye ntayo dukeneye. Iran yavuze atoya tuzobana dukora programme nikeye kuko irakeneye mu vyerekeye chimiothérapie vya bindi byo kurwanya amakansere canke imiyaga nkuba bite energie nucléaire n'ibindi. Hanyuma Iran rero urumva ko itasa n'ivyemeye. Amerika aho rero iyo ikikora rero kibandanya no ku rugamba yikomeza aho bivuga ko iyo shobora kuba yatanze itegeko ko ubundi bwato bugira kabiri bita porte avion ubona ko hariyo ubumwe bumaze iyo igihe ubu bwitwa Abraham Lincoln ariko hari ubundi bwitwa USS Gerald Ford nabwo nubundi bwato nabwo buba bufise animata bukikije n'amasumare. Amerika yoba irikira yatanze itegeko ryo kwegereza kugira ngo aba matabiri murumva yuko Iran igisugerejwe cyane rugamba ntirurahagarara rwa masasu urashobora kwambikana umwanya n'umwanya. Ariko bishoboke neza ko buno bwato bushobora kuba bukomeye ko abantu benshi babutinya. Ese ubu bwato bumeze gute?
ubu bwato bita amaporte avion ni ubwato bw'intambara bugenda burera indege. Ni ubwato buri cyane cyane bugaragaza inkomezi za Amerika. Inkomezi za Amerika ni ubwato abanyamerika bafite ubwato bugera kuri 11 mu isi kandi bari imbere cyane y'abashinwa bashobora kuba bafite butatu, abarusiya bumwe cyane bubiri, abafaransa bumwe. Ni ubwato bugenda butwaye indege. Nk'ubu baravuga ko ubwato bwose ushobora kuba butwara indege hagati ya 65 na 90. Urumva indege 90 ziguterera imwe ifite amabombe ashika kuri 6 gushika kuri 12 hanyuma zikagaruka ziguma zigaruka. Urumva ni nka aeroport iba ikwegereye urubuga canke aeroport ngira ngo twovuga ikibuga c'indege. Urumva porte avion ni ikibuga c'indege kiri hejuru ku bwato. Hanyuma rero Amerika ifite 11 kandi ntibugenda bwonyene. Hari ubwato bugenda bubukikuje kugira ngo bucungere canke bukore patrouille. Hariho bushobora kubavuga ko bushobora kuba bujana n'ubundi bwato bubiri bw'intambara karuhariwe n'ubundi bwato bumwe. Ubwo bwato bumwe bwo bujeje gukingira ubundi bwato bita ama croiseur. Kandi ayo mato yose hamwe na porte avion shizemo abafise ama misile bita ballistique canke do croisière, ama misile cyane cyane abanyamerika bakunda gukoresha ama misile bita tomahawk. Kandi muri ubwo bwato buba bufise kandi ico bita amasumare agera nko kuri 2 canke arenga. Ubwo nabwo ni sinovuga ko ari ubwato mugabo ni bashano bivuga gute ni nk'ubwato fate ko ari ubwato bugendera munsi y'amazi. Ni ibintu vy'amamashini agendera munsi y'amazi bitareremba mbwa bigendera mu mazi hagati. Udashobora kumva bwo budahari ntushobora kumenya kugira ushobore kumenya sumara hantiri. Ni ubuhinga bukomeye bita amasonari. Hanyuma kandi ayo mato bari kumwe n'andi mato bita logistique agenda ashigikiye. Ni ukuvuga ni agenda afise apakiye ari carburant mazutu essence igihugu bwato bw'indege budakoresha bimwe bita energie nucléaire. Hanyuma bugenda butwaye ibikoresho bindi bitandukanye na cyane cyane bitoro. Ubwo bwato rero bwa logistique bari bwinshi. Hanyuma nababwiye amasumare kandi ivyo vyose bikoraniye hamwe. Urumva no bwato burasa butera ivyo bita amaportorpille ivyo kurasa ubundi bwato bushobora kugwana n'ubundi bwato bufite indege zirasa hejuru butera ama misile. Ivyo byose nivyo bita groupe aeronavale. Hanyuma rero aho rero usanga bufise bwo bwose hamwe bufise abasoda barenga 8 bose urumva ubwato bumwe bafise abantu babakoze basoda uri abapilote bizo ndege abatwara ubwo bwato abaraba ibinabiriya bagira ku 8,000. Murumva usugereje n'abantu barenga ku 8,000 indege zingana uko ubusugerejwe. Ivyo rero nivyo rero Amerika ikunda gukoresha cyane. Ubonye ubwato bita amaporte avion buze aho we wegereye ucumenye uti aha kabisa twebwe turakubiswe uyoka kandi noza kudutabara zoza yinyegeje kuko aho bwashitse hose bwamye bukora ibara. Yego cyane. None muhinyanyozi ko utubwiye ukuntu buno bwato bukora kandi utubwiye ukuntu Etats-Unis yiteguye kandi Iran nayo ikabivuga ati twe turiteguye kwakira Amerika. Ese yiteguye gute ino Iran? Urumva neza ko bizoshoboka koko? Iran iriteguye cyane ko ivyo byose sanze bizi kuko harazi igihe kuva intambara ya kabiri yose ihera Amerika ayo magroupe aeronavale niyo yamikoresha naho naho ikoresha bita ama force spéciale mugabo na ama force spéciale si ne bari ama operation mato canke zaseira kugira ngo zikoreshe ibintu byo kujyanisha abantu n'ibindi mugabo ahanini ziporte avion nizo zerekana inkomezi za Amerika. Rero Iran yavuze ko vyiteguriye kandi vy'ukuri Iran isa niyavyiteguriye ko si rya mbere ibibonye ni ibintu yamaze kubona no ku bandi. Na Iran irafise ama misile bita ballistique. Ama misile no kuvuga na misile agenda akakinjira mu kirere akarenga nahaje indege zigera akinjira mu bintu bita atmosphere akaduga gushika muri espace. Espace no kuvuga ni kirere haje ama satellite agendera. Hanyuma gacari yakumanukirako nk'urubura. Ayo ma misile ballistique rero Iran irafise ashobora kurasa ku 2 ku birometero 2 no kurenza. Tubibutse ko ubwa bwato buri ku metero 800. Urumva 2,000 ni hafi double canke triple gutyo. Bora Iran irafise kandi ama misile bita ama misile hypersonique. Ayo nano ama misile agezweho cyane yihuta cyane mbere bavuga ko ku isi biracagoranye ingene ushobora kuyasama. Bayiguteye iyo misile nibaza ko ubuhinga bwa mbere buhari no kumva ko yarashwe gusa ni minota ingahe bamaze gushikira ubuhinga no gusenga gusa izo misile yo zirashwe. Hanyuma Iran irafise ubuhingira amaze
kuvyerekana igihe yagwana na Israel kandi Amerika ntifise mwene ama missile personique gushika no munsi bivuga ko byo biyafise ni Iran nyene ni Uburusiya cyane ko buramaze kubigaragaza cyane baravuga Ubushinwa yego Ubushinwa na Korea ya ruguru mugabo ntibarabona ko ubuhinga Korea ya ruguru ifise neza aya ama missile rero nashobora kubomora ubwo bwato biyorohe cyane hanyuma hariho n'amadrone Iran ni igihugu gifise amadrone menshi cyane kirafise n'ubwato bita sinovuga porte avion nkuko Amerika mugabo ni porte drone ni urubuga rw'amadrone nago nyine Iran numva iri kirikomeza ku madrone aho yoyo ikurasha amadrone ni nk'imvura ku buryo murayasama yandi yategeza gushikira ikindi naco Iran yitegurije muri iyo ntambara namasumari bimwe twabwira mugayo mato cyane bita kamikaze numva ni sumari igenda kwisuka kuri wewe nyene ishobora ayo masumari ashobora kuraswa ashobora kugenda kwisuka kuri bwa bwato twavuga canke amasumari yandi kandi ubwo busumari ko ari buto buragoye cyane kudetecta kuko Iran ivuga ko ifise bwinshi muri akarere ka bita Detroit Hormuz ikindi naco n'amamine murabiza amamine mu mazi barategayo amamine yamayatezwe kandi amamine ni ikintu intamba bikomeye cyane ku mato kuko murabona no muri Ukraine hari ahantu yateze amamine aho hantu no Burusiya ntiburahegereza amato yabwo amamine ni ikintu kigoye cyane gushobora kuyademina sinka nkuko amamine bashira kwisa amamine yo mu mazi abagoye cyane hanyuma iki naco Iran yiteguriye nabaliye canke novuga abakorana donc abaliye novuga ni nk'abantu bafitaniye ubucuti na Iran abo nabo sabani ni babahuti mumva bo muri Yemen bananiranye nabo nyene bananiranye cyane gushika n'ubu aba Yemen bateje ikaze ikomeye ku banyamerika hakaba nabitwa aba Hezbollah muhora mumva canke abo abagwanyi bo muri Iraq bita milice Iraqien aba rero nabo ni babantu usanga bashobora kugenda kuvyonga gukurasa ya mabaze bagateza uruhagarara mu mabaze yose arenga y'abanyamerika ari muri kajya karere ikindi naco Iran irafise ico bita ama defense anti-aérienne kuvuga za misile zirasize ni misile zimwe zisama tuba tuvyita mu kirundi ngo nugusama urashe misile bacha barasindi kaza guturiza bikiri mu kirere ariko rero kuri aha bavuga ko Iran ishobora kufisa hafite intege nke irafise ivyo bita maestro bavuga ko asigaye ari make mugayo bagize amakomande muri Amerika nayayo ama misile ama systeme yikorera bita ama Bavare 373 mugabo tubibutse na ya radare abashinwa ariko kuyiha kugira ngo bashore za ndege z'abanyamerika zitaboneka cyane baze bazibone kandi aya nyine ari mu biteje uruhagarara igihugu cya Amerika mugabo ivyose si Iran irafise umukenyuro rero usa n'ugoye irabizi yuko idashobora kwihanga Amerika ngo bagwane Amerika ifise ibigwanisho bikomeye ifise ubuhinga ifise ibintu byinshi ishobora kubisumbya Iran mugabo Iran ikoresha novuga bahora bavuga ngo ni strategie ya strategie zimbwebwe no kuvuga na mambiscade Iran ingene bigenza yiteguye kubigenza kandi ko yama yabigize icambere ihagarara ko ni ku bwinshi bw'ibintu kurasa irashobora kurasa nk'ama misile nk'igihumbi mugayo ishaka yuko nk'ama misile 10 gusa ari yagushikira urashobora gusama misile mugayo ama misile igihumbi ntushobora kuyasamira rimwe kuko iyo hamaze kuba ikintu bita saturation no kuvuga akarasa ama bombe cyangwa misile n'amadrone menshi nubwo yabona ntushobora kuyasamira rimwe kuko bijya vyuma bikunda gusama aya mato ya Amerika irafise ubwirinzi bwo gusama misile atewe aya mato yose twamaze kubabwira n'indege zirashobora kuguruka kugira ngo zigende kurasa ama misile canka amadrone akiri hejuru mugabo umuntu umurasha ama misile igihumbi cyangwa 500 cyari nk'ibyo Burusiya bukunda gukora nubwo yabona indege imwe twavuze ko ishobora kufisa misile 12 mugabo ibonye ama misile janaje canka amadrone jana urumva irarasa mugabo bigahera kuko bavuga ko mu bisanzwe misile zibiri nizo zigenewe misile imwe batewe kuko bavuga ati mwirashobora guhusha iyindi gakigeme urumva ufashe ko Iran ifise ama misile 15 gutera amadrone tutazi n'igitigiri mesh cyane iyo yasiye rimwe Amerika vyoigora cyane ikindi naco urumva na ni attack ya satelite tumavuga hamwe nuko baba ishobora kuactivate aba milice kugira ngo bagende kuzavyonga hirya no hino aba nabo urumva aba milice n'abantu na cyane cyane bajya baraho murabizi ntushobora kumenya ko ari umugwanyi nuko atari umuganzi kugira ngo n'umusivile kumbe afise ikibombe canke ikiransiro ke canke ikigwanisho Iran rero bavuga yuko aho niho rero itegeye Amerika kandi Amerika iramabona ko ibi bintu Iran yitezemo ko mu bisanzwe kwisi yose
ibihugu byose vya rutura bifise ubwirinzi bukomeye gusama amabombe amisire amadrone iyo bitewe iyo system itewe n'amamisire menshi kurenza capacité yayo barayimena ni ngombwa haraba amadega nukuvuga yuko yaba Amerika yaba Ubushinwa yaba Urusiya yaba igihugu cyose cyose iyo kirashwe ibintu byinshi cyane amamisire bimenasa ntushobora kubisama byose kandi muri amamisire hari imwe yonyine igushikiriye irakora dega ko ishobora kurasa ya radari yaho ibona mu kirere cyangwa ikarasa ya systeme ya lancement ya bya bindi birasa ugasanga ntugishoboye ikonona bisigura rero yuko akanakaga cyane kuri igihugu cya Amerika nico gituma ubona baguma bavuga ati tuongere tuyage turabe mugabo barabizi neza ko Irani ntizoba yoroshe ego mwinyanyi ziratubwiye ubuhanga bwa bamwe ku bandi itazi niko bimeze yohani ko bimeze ese koko ibi biganiro biriko biraba ku mwanya birashaka kugira icyo bimaze kubera koko twamaze kubona neza yuko itazi nisa niyatsinze n'ubwitemera birashaka kugira icyo bimaze muri no mwanya Bon ego cyane ibiganiro bisa nkaho ari ibintu bizirikanye mugabo ababijemo barabahinga abantu bavyize bafite experience bazi ngene ibintu babizitura byari bizirikanye umwe wese akagenda asa no watsinze murabona n'ijya ntamba y'imisi 12 abanyazirayi barihaye akamate turatsinze abanyayirani bari hakamo ngo turatsinze urumva bihagaze n'amaso yawe canke ngene ubisoma ivyo bintu aho uhengamiye ni ubona ko watsinze cyo watsinze ariko vy'ukuri Amerika isa niyamaze kumaramaza gutera Irani mugabe irashobora kubigenza kumwe twavuga mugano biheruka ko ushobora kumvikana Irani ati reka turabe nge twese turasana mugabo tubiheze mugabo harimo umutego ukomeye cyane nibi bigwanisho vyinshi guca Amerika cyamaze kwegereza ikibi ca Irani none bizotaha gutyo nyene bita ataco bikoze kuko n'amahera menshi igihugu ca Amerika gitakaza ku munsi kuko murazi ko nubwo bagenda bose babahanganye hari gitoro hari imishahara y'abantu hari ibikoresho biko birakoreshwa nukuri ibintu byatwara amahera cyane none bazovaya gutyo nyene mbene bavaye gutyo nyene ibindi bihugu bizovuga gute bizovuga ati Irani turabonye ngene yakoresheje ariko rero nkubu bishitse rero mwe mariko muravuga muti Amerika bigaragara nkuko yatsinzwe ni nkuko mubisoma mwebwe nyene kuko attention kuko ibihugu bifise ubwirinzi canke ibigwanisho vya rutura kenshi nivyemera kumaramara no bankakarero nko mu gihugu ca ijya ntambara Ukraine no Burusiya igihe Ukraine mu kwezi kw'icenda mu 2022 yasanki yatatse Uburusiya ku Rusiya nibwo ari bwiteguye ko Ukraine izohavire resista kumbe Ukraine yari ifise OTAN yamaze yereka umukenyuro ico gihe Uburusiya bwarakubiswe cyane muri Ukraine bwarahatse gutera igwanisho ruhanyanganda kuko cyavuga kuko ibihugu bifisemwe n'ivyo bigwanisho ruhanyanganda bivuga buti ntushobora kumaramara aho twahora dukomereye ku isi ngo ce tuboneka ko turabanyantege nke igihugu cy'Ubushinwa nico cagiye kiramamati reka natwe dutume tuguha technology nk'ijya bafise mugabo ntiwikore mu nda bice bizana ibindi mugabo muri doctrine ya Amerika uko bisanzwe vyanditse nuko wihenze ukamena porte-avions yabo bace bagutera ico bita bombe nucléaire nta bindi byo byantunasi bavuga bati aya porte-avions yacu canke aya groupe aeronavale niyo yerekana determina notre force canke dissuasion canke uko Amerika tuyitinya ibi bintu tuyitinyira iyo bikoze ko Amerika ivuga ati ukoze kuri ico bita les intérêts vitaux nukuvuga ukoze aho twebwe twaye dukomereye natwe rero tuce tukwereka reko dukomeye cyane rero mu gihe rero Irani isa n'iri mu mutego nayo nyene nubwo Amerika nayo mu umutego wa nyuma Irani irimwo ukuntu bagumana na mu biganiro badashobora guhuza intambara hamwe yo kwaduka Irani ni ngombwa irafise ubushobozi bwo kurasa kurajya amabomba nucléaire mugabo Amerika doctrine ivuga ati twebwe umenye ubwato bw'intambara ubu bwita bwa ma porte-avions turakurasa kandi doctrine ivuga ko bafata igisagara kimwe mu bisagara byanyu bakagiturira aho hazomana n'imyaka ijana aho hantu atanu umuyonga buraje none muhinyanyi tutagira aho uja umbabarire gatoya ko tubwiye yuko ano ma porte-avions nubwo atari hafi na Irani cyane ariko ari teguye kurasa cyangwa se ari ku rugamba byoshika Irani kavengwa gatoya kabisa ikarasa kuri aya porte-avions
bica bigenda gute? Ni binye niko ndababwira Iran yo yaramaze kuvuga ko yiteguye kurasa kwa portable ariko abahinga baravuga bati n'abahanura bati nukuri Iran turagusavye uzume n'ibindi mbwa ntuzikure kuri portable nko kujya babwira Ukraine bati Ukraine nayo mvuze ngo Irene murantunga ba Irene bantunge Ukraine bati ukihenda ukarasa Moscow ugakora amadega aba yumvire kuraswa mugabo nturase we bakamena ivyo mbwa hari ibintu byo ibi bintu urumva niko nyene isi yubatswe nta kundi iyo udafise inguvu ku isi nyene uremera nico gituma mbere ibihugu bifise ibijyagonesho vya rutura iyo vyumvise ko indi gihugu kibironke birageze ubushobozi uko bishoboye kose ngo biburabuze uwo mugambi kuko bivuga bati hamwe iyo bironka camena nka twebwe rero kirazira kumera nka twebwe ni crebe bita crebe iri ferme aha rero Amerika Irani ikaramukira shikora ama porte-avions kazoba kabaye rero turashobora kuvuga duti none kazoba kabaye izisho bigarukira hehe dufate ko Irani irarashe irabomoye porte-avions imwe nubwo naho nyene bitoroshe ntimungire ngo ni yororo ngo nango cufa oya izotanga ingufu zayo zose mugabo nimba ifise objectif abahinyanzo babona ati ifise objectif vraiment irafise nizo nguvu zo kubikora mugabo hamwe Amerika deja yo mato yose y'intamba muri abari ngaho harimwe ayarasa ama missile nucléaire ayo yose aba kuri yo porte-avions nukuvuga missile nke nugira ngo izovana kuri ashobora kuvaho kuko hamwe borungi kazandege zita ama F35 canke B2 twavuga cyane zitaboneka canke F22 urumva ko yarada y'abashinwa izihari muri Iran urumva n'ubundi ntaco vyizozana mugabo bavuga ko ishobora kurasa yisuhuje aya mafregate mumva canke ama croisière ama missile afise ico bitata amatete nucléaire canke ama missile y'ibigwanisho ruhanyanganda bagace barasa ku gisagara kimwe babonye ko arico gisa n'ikifise kabisa yego bagace bakirasa ico gihe rero ibindi bihugu bifise bya bihugu bifise ibi bigwanisho ruhanyanganda navyo nyene bice biriyagisa ibi rero nico gituma tuvuga duti ibi bintu byo muri navyo birashobora gukwega akarambaraye nta nuzi ko Iran dafise igwanisho ruhonyanganda kuko bavuga bati irafise ubushobozi bwo kuranga igwanisho bibiri kuko abanya-Iran n'abantu programme zayo bazinyegeza mu kuzimu ushobora no kumenya ivyo ariko barakora kandi urumva ni barashobora kuba bafise ibyo bigwanisho cabakabitira ku banorokoreye canke murazi ko minsi z'aba Pakistan bavye ati reka natwe tubahana amasezerano uzogutera cyo tumukoresha ibigwanisho ruhonyanganda mugabo hose Iran yaravuze ati kuko tuzi doctrine z'ibihugu bifise ibigwanisho ruhonyanganda yuko igihe ntewe n'igihugu kiri aliye n'igihugu gifise ibigwanisho ruhonyanganda bisigura yuko ntewe n'igihugu gifise ibigwanisho ruhonyanganda gutyo nanye ntankoresha directement ibigwanisho ruhonyanganda kugira ngo ndacitange kuko mu ibintu no kwitangana mugabo baraza ati naho nyitanga dufa twese rero ibi bintu birashobora gutuma Ubushinwa Uburusiya iziza Bufaransa Angleterre Corée du Sud Israel hamwe Etats-Unis ramutse icira sayo birashobora kugira iyindi reaction tutazi ku buryo hashobora kuvuga ibigwanisho ruhonyanganda maze sigaca ibona ibara natwe tukace duhura n'akabazo kuko igitoro dukoresha murabizi nubwo za Nigeria zangura zikora ibitoro mugabo ntizifise capacity yo kubidanaza neza nkuko ziri biriya bihugu kandi hoho ibihari Indiano iriri ngaha impande y'igihugu kibanyi cha Tanzania Nigeria vyogorana n'igitoro naho coza kizimvye kandi turazi ko Nigeria itaronka ngene ishobora guhingura burya petrol bite muri essence mazutu n'ibindi bigaragara yuko igihugu ca Iran ni igihugu naco nyene gisugereje nubwo kizohava kimara amazi y'uca Amerika mugabo urugezo kizorumara amazako nabwo batacabona igihe hano bashobora guhura kugira rere bakarasa kuri bwa bwato ugasanga nabo baronsa ama missile nucléaire ariko rero ikintu je ndiko ndabona mu hinyanyozi nubwo iyi Amerika ifise ya bombe batubwira ifise ubushobozi bukomeye kabisa ariko ugerageje kuraba nta namwe negamiye ariko ugerageje kuraba kabisa Etats-Unis kabaye hamwe byose ko bikavuga ati dukora uku ya bombe idahari Etats-Unis bigiye ni nyine byo kuvuga ati turubaha abavyeyi turubaha donc puissance mufise kandi ndushobora kubatera kubera bimeze uko ariko maze kumvira neza ugashira ku murongo kumunzani Etats-Unis nifiswe mu biganza gushika uno munsi Etats-Unis niyo iri mu mutego komeye cyane ko naho vyagarukira aha Iran yo bitsinze nubwo boganira Iran yo bitsinze kuko izo porte zamaze kuza zigataha
bisigura yuko ariko kandi Amerika turayizi yuko yamanyakanya rigabo kandi Irani yaranse yuko Amerika yorasa ahantu muri Irani kugira ngo yerekane yuko bagiye basi bakoze na gatoya. Irani yaravyanse ico gihe wa mutego no musi Amerika irimo Irani ishobora kugwamwe ejo mbere n'abandi bagasanga baguyemo y'amabazi y'abafaransa y'abongereza ari muri kajya karere canke vya bihugu bimwe Irani ivuga ati urumva muhaye indaro abanyamerika noneho amabazi y'abari wabo Irani yavuze ko izotegeza ko yarasako hacaba akaduruvaye muri canka jagari muri bijya bihugu hanyuma tukayitumva yuko hariho bombe atomike ishobora kuza inyuma. Murabona rero uyu mutego Amerika irimwo kuvamwo bizava biba bibi kuko Amerika ku ishusho yayo ntiyemera. None ko utubwiye ko Irani yavyanse kabisa bitanka ko yo kwegeza y'abantu canke yo bereka ahantu yogenda kurasa kugira ngo biherane bizosha bigenda gute bizohera here niho rero niko kabaza kuvyerekeye geopolitike umuntu ashobora kuvuga ati bizogenda gute ariko je nibaza ko iki kintu cyo kurasa abanyamerika bakarasa muri Irani ahantu bavuganye n'abanyayirani bakarasa ahantu bavuganye je ndacagiha amahirwe makuru kuko nivyo vyonyene shaka gutuma umwe wese bivanye na communication iri kutanga iwanyu ko umwe wese agenda avuga ati natsinze kuko Irani iramutse ivyanse izobitsinze Amerika nayo gutsindwa kwayo ntaho zingine yazihagitse kuko rizo ari rya mbere aho Amerika itsindwa ikavuga ati jewe ndatashe kandi yari yamaze no kuvuga iramaze gutsinda nko muri Vietnam n'ahandi mugabo kumva iko yazanye portavyo n'ibindi n'aya majambo ya Trump aguma avuga ni tension bihari mu karere naho tugeze no munsi nizi ntambara zihari hirya no hino ni rya mbere zo tubonye aho Amerika ihanganye n'ibihugu bimwe bimwe ku isi hakagera igihugu kimwe ni rya mbere kuko handi hose wasanga igwana n'igihugu kimwe no kuvuga yaragwana na IRSS mugabo akagwanira muri Vietnam hanyuma hari ukuntu babigenjeje bakina amafilme menshi Hollywood batwereka yuko batsinze murabona za Korea n'ahandi hari ukuntu mu bisanzwe Amerika ni rya mbere cyane cyane muri karere k'abarabu izo bigiye gucyo gasubira inyuma gucyo itarashe nayo sinzi mu bisanzwe je simbona ingene bizogenda igihe Irani yo kwanka ibi yago kabisa birakwiye kuba kabisa Irani kumva Irani kemera kugira ngo itsinde na bitabaye kurumva karabaye canke barashobora kuvuga ati turasane anyuma Irani nk'abashinwa canke abanyamerika c'abarusiya akavuga ati urakubita handi hose mugabo ntuzobamaze gushikaho uzokubita portavyo yabo kuko uzobutwangaje twese mu kintu nico kirashoboka mugaye hagati hanyuma y'izo nzira zibiri nukuri simbona ingene bizohava bigenda biragoye cyane burya Irani namaze kwibona neza yuko ifise ibigwanisho bikomeye cyane niyo mpamvu ngira ngo irikiranka na bino biganiro irikiranka ko Etats-Unis yorasa ahantu runaka kugira ngo ibi bibazo bihere burya Irani irafise ikintu ikeneye kandi mu minsi iri imbere ndazizokibona ego cyane Irani ikintu mu bintu yishimikije icambere ifise abanjenere benshi kandi iramaze kwibako haheze imyaka irenga 50 yibako kandi ntiyemera kuja kuri domination y'igihugu nake mugabo no munsi kubera ifise ubucuti bwiza n'igihugu cy'Uburusiya n'Ubushinwa na Korea ya ruguru hanyuma bakaba bamaze gusa n'abagira imyimenyerezo myinshi cyane haba muri ijya mere d'Arabie canke mere Caspienne hanyuma kandi abanyayirani bakaba bari muri cakindi bita BRICS bita ko yego bijahamwe ku buryo biza biragerageza kwiteza imbere bitenze kuraba aba bazungu ba occidentaux Irani isa nkaho umengo irikirava umengo irikira transforma cyangwa irikirahindura za ntege nke yahoranye bya bibazo byose yahoranye irikinduramo inguvu kuko murazi yuko n'Ubushinwa buko buragira ibintu bitama amahutu doswa Ubushinwa bwarabonye yuko amazi Amerika n'ama portavyo yayisa nigeramiye abantu bose atereka ducinzira amabarabara ca ku makontina tuve mu Bushinwa tunde dushika muri Afrika atamazi duciyemo mu bihugu by'abagenzi uwo mugambi w'Abashinwa bavuga ko Irani burya ni Carrefour yayo mabarabara aho Urusiya bucisha igitoro muri Irani kigiye muri Inde aho zitwa za Kazakhstan Mongolie n'ibindi aho n'Ubushinwa buzohacisha ayo maroute de soie macheme de fer hajya amatrenaca canka amabarabara Irani risa nk'igihugu kigiye kuba muri Carrefour y'ubutunzi bwo kwisi najya nayo ifise petrole nyinshi kayifise ubuhinga butandukanye ahbyo rero Irani iravyishimiye ivuga ati nitwemera abanyamerika
bakatugenderako bashobora no kutuburabuza tugasanga turiko turaba igihugu gisanzwe twashaka kuba igihugu ukomeye kandi ikindi naco nobamenyesha nuko etazi mu bintu bituma itinya Irani sivyo bigwanisho vyayo gusa Irani hamwe yotera imbere muri kajya karere nico gihugu gisa n'igihugu cyo kiganza kajya karere kose kubera ubumenyi bwacu histoire yacu ndende kubona abantu baciye ubwenge cyane kandi afite na susol canke ubutare na petrole kandi gisa nikiri mu Carrefour canke mu mahoro y'amabarabara menshi ibihugu byinshi bishobora kuyisungako ico gihe wumva Amerika ntikeneye muri ivyo rero ikibonesho cyambere ikomeye Amerika no guhindura inzego yarakeneye ko inzego zohinduka ariko byaranse uburege yashishe ku muheto naho nyene ko biranga igihe cishere mu biganiro ivuga ati tuvyumvikane turabingene tugira ka geste Iran naho nyene Iran iri kiranka kuko Amerika iri kisaba ibintu bidashoboka kuri Iran kandi vy'ukuri urumva ko Iran iri kirarenganya rero twindiriye kuraba Amerika ingene zo havi bigenza ngira ngo abahinga bazobiraba biyage babikore neza n'ukuri tugume twironkera igitoro kivuye muri bajya barabu atangorane yego cyane reka ndagushimire cyane kuri bimwe n'ibindi tubwiye kuko urumva neza ko ari intambara ikomeye kabisa ariko hagwara ama professionnel kandi mu kubwenge bunini cyane ndagushimire cyane nawe rero kubwenge ukoresha kugira ngo ushobore kudushikana nako namakuru kabisa ndashimiye namwe rero muradukurikirana ubwo rero naho butaha mu bindi biganiro byacu murakoze cyane